intambara ishobora gusubira kandi kurota hagati ya Big Fizzo na Sat-b nkuko bamwe mu bakurikirana urubuga rwa Sat-b bamuburiye kuri wa kane mu hasaye mwijoro umuririmbyi Bizimana Abubakar Karume benshi muzi nka Sat-b yanditse amajambo kuri Facebook yiwe atabonywe kumwe n'abamukurikirana. Sat-b majambo afobetse yanditse avuga Big Fizzo ko yamutanya akazi akaja mu bijanye na comedy kandi bari mu mugambi wo gufata akarere na Afrika. Sat-b yanditse agira ati mu gihe turiko dufata akarere na Afrika hari uwo nizeye ko inguvu mu kumfasha yibereye muri comedy, naho bigoye kwemeza ko ari Big Fizzo kuko atatomoye ngo avuga izina y'uwo muntu yavuga. Big Fizzo niwe muririmbyi w'umurundi muri ino misi ariko asa n'ukina comedy akoresheje urubuga rwa TikTok. Umugani Desire amaze imisi ariko asubiramwo amavideo atandukanye yakunzwe noneho akayashira mu kirundi ariko kandi akaba yaranabashije gukora nayiwe. Bamwe mu babonye iyo post ya Sat-b bavuze ko uwo muririmbyi yamaze gusaza ngo ahubwo Sat-b narabe afate idarapo. Abandi nabo bamuburira ko naho asa n'uriko akora ibikomeye kubera indirimbo yiwe ya Je vais bien yakuje views umuriyoni mu misi mikeya kuri YouTube ngo Big Fizzo agarutse ashobora guca amusubiza kwisuka. Abandi nabo bakaba bavuze ko atarakwiye kwifatira mu gahanga Big Fizzo kuko amuruta. Abandi nabo bakaba bakomeje kumushira hejuru bamubwira ko ubu ari we wenyene yumvikana hanze y'igihugu kuko Big Fizzo agarukira i Bujumbura ni Kigali gusa. Ibi Sat-b akaba abishikirije mu gihe ariko yitegurira urugendo ruzomushikana ku mugabane w'Uburayi aho azoba ajanywe no kwakorera ibiteramo bizo umuhuza n'abaririmbyi b'Abarundi bamaze igihe barasohokiye kuri uwo mugabane.